Nijewe Mukama Imana yanyu n'abatandukanije n'abandi bantu. Muratandukanye rero ibikoko bidahumanye n'ibihumanye, inyoni zihumanye n'izidahumanye, kugira ngo nimwihumanishe ibikoko, inyoni n'ibinyagara ku isi byose, ibyo natandukanije namwe kuko bihumanye. Murambera beranda kuko ndi mweranda. Jewe Mukama nkaba n'abatandukanije n'abandi bantu bose kugira ngo mubabanje. Turagukengurukiye Mukama kuko n'ubu tandukane bwacu n'abandi. Twabyutse muri umuturuturu kugira ngo twumve ijambo ryawe duhindure kw'izina. Twumve ijambo ryawe tubohoke ku mivumo, ku mikosha, amakarandi, imivumo n'amakashiro yose. Twitandukanije n'abataramenya ukuri kw'ijambo ryawe, tutabanse tutabakumiriye, ariko twiyunze nawe udukoresha iby'ubutwara ubwoko bwawe buhinduke kandi buhindurirwe amateka. Uko turi kose, usibye ko twase icyaha cyose cyo kundanira mu mishaha yacu, wisigaye n'utwakira uko turi, utunezereze, uduteturure, utubohore, udutere iteka, uduhe umugisha, uduhe umugwiza, uduhe umunezero, turinde kubabara, uduhe ubwenge n'ubwitonzi, uduteturure mu makuba y'ubwoko bwose. Kama Yesu Kristo umukozi mwiza wacu, kuri uyu munsi w'Imana, uyu munsi wa278, irigenekerezo rya 5 kwezi kw'icumi 2025, heza gikwa mu buzima bwacu. Heza gigwa mu kubaho kwacu Yesu. Tabara twebwe ubwoko bwawe. Amaraso yawe meranda nadutwikire Mukama. Ububasha bwawe ni butubeko Yesu. Turataramukije amashinga y'ubwoko bwose. Imitego yose ituvire mu nzira turabana b'Imana. Imibabaro yose ituvire mu mutima turabana b'Imana. Ubugwayi bwose utuvire mu ngingo turabana b'Imana. Akavuyo kose tugakugwe ko kuko turabana bamushobora byose. Agahinda kose turakansa. Imibabaro yose turayazi. Umunezero wose turawakiriye mu izina ryawe. Duhe umutima wawe mweranda taramura ibyo byose byarivaze mu kubaho kwacu. Duhe umutima wawe mweranda duhangaze. Duhe umutima wawe mweranda tubohore. Duhe umutima wawe mweranda tunezereze. Duhe umutima wawe mweranda twike imyuka mibi yose igundanira muri twebwe. Kase mutima w'ubwenge uduhe ubwenge. Wino duhe kwisobanukirwa duhindurirwa amazina. Kase urakasa neza kugira ngo duhembuke ku bw'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Turakwakiranye ububasha bwawe, imigisha n'imihezagiro yawe nibitubeko mu izina rya Yesu Kristo ubwoko bwawe duhemuke.
Gire Kristo bakundwa mukama mubwe mwahisemo irizamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 inema y'Imana ibe mu mitima yanyugwiriye rwose urukundo rw'Imana rubahaze bwiza byose rubasage rubahembure rubateturure rubarinde kubabara kandi rubagurire mu byo murimo byose turi mu izamu ryo hagati ya saa 12 na saa 3 umwanya ugusoma ijambo ry'Imana dukoza ko tukisobanukirwa turi ucyari mu gitabo cya gatatu cyo muri Bibiliya mu kigoro cya 21 cya bene Levi inyigisho ni 109 mwige gutandukanye nabi nineza iby'Imana yashinze mu buzima bwanyu iby'Imana yadushiriye ikatubwira ko kivira mubigire kirazira mubone guhembuka mubone gutabagwa mubone kunezerwa mubone kuhoka mubone uteturwa mubone kuzuzwa nuko rero Bibiliya iravuga ngo mukama ubwira Musa ati shikiriza ijambo ngo yanari mategeko yerekeye abahereza nkuka mu buzima busanzwe umukama abwira Musa ati shikiriza ijambo abahereza nkuka bene Aroni ubabwire uti ntihagire umuhereza nkuka yihumanya kubera uwapfuye mu muryango wiwe kiretse uwo mu nshuti za hafi murumva ko mwavuga ngo turabagome kandi tutari nk'ijambo ry'Imana cyo papa karyumva papa arafise ukuntu ari sociable ubu yashaka ko nk'ubu imanzi zarizo zose zibaye habe Imana yivuze ngo n'uwapfuye habe hagere bigenzo aribyo usanga nyine bidakunda pana ko byaswe yari cyo bafashe bakibafasha mugasanga nyine ntibaye ngombwa kuko iyo umaze kuba umwigisha w'ijambo ry'Imana wumvise kumuhereza ngo iyo umaze kuba umwigisha w'ijambo ry'Imana umwanya ubuzingiye gusumba ubutunzi bundi bwose bo mushaka kuvuga ngo urumva namwe nimwemereye yuko kera abantu baje kwemera Imana bavuga ati mwe ni mugende kubera ibyaha byacu intege zacu ubukene bwacu tubatajya ku gitambo Imana iri byo tuyikeneye abantu babigisha b'ijambo ry'Imana uri umwigisha w'ijambo ry'Imana ubwirizwa kugira urundi rwego nibyo Pawulo we yavuze ngo nimugere ikirenge mu canje kuko icanje naje nakigeze mu cya Kristo turashaka kugera mu cya Kristo uko tufitiye uburenganzira ubutware n'ubudangago ariko nawe kari twese kubera iki ari cyo uzosanga utubitokunda kugikora kubw'umuhamagaro wawe uri umugore w'umuntu sico kimwe n'umuntu afite umuhamagaro ugukorera Imana gusa atamugaba mugenga nikikunda uri nyina w'abana bato ufishiki sico kimwe hari ibintu rero mubwiriza akomenya akaniyo ndagakowe sibyo ni hari ibintu mutegeza kumenya ibyo tubabera ko akarorera ibyo iki mugabo hari ibyo usanga nyine bingomba tubikora gasanga namwe bingomba ko mubyaza umusaruro kubwo ijambo Imana icisha muri twebwe Waniyagira umuhereza nkuka azokwihumanya kubera uwapfuye mu muryango wiwe kiretse uwo mu nshuti za hafi baramuvuga nyina wiwe se wiwe umuhungu wiwe umukobwa wiwe mwene wabo mushikiwe yarakiri isugi bavumba byawe ndimuvuga bya sociale gufashanya ibiba bya ke sociale ngo famille recente famille regi famille ni kuvuga ibi bintu bavuga ngo mwene wanyu aza mu muryango wo hafi ni utaraja kurongorwa kandi Bibiliya ivuga ngo akirisuki murazi icyo babivugiye ugiye umwana w'umukobwa amaze gusambana abamaze kugirane kumatana n'imiryango ibiri umuryango umuhungu yamusambanije wabwirizwa kumwegukira uwo muryango umuhungu yamusambanije abamufise ibice 50% nukuvuga karande imivumo imigisha imigwiza ibiki amagara meza ubwenge byo mu muryango w'umukobwa umuhungu aba yabiciyemo kabiri kuki aba yaje muri ya midara yiwe muri ya manero cortex yiwe akuzuzamo nawe ibyiyo kandi umukobwa akamuzuzamo ibyiyo niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo umukobwa akirisuke nawe mutakibiha agaciro mumenye ko bisa agaciro
nikiyo kubuza amahoro ngo nikwana risugi ngo nagize no Imana babarira mugabo umbego dawe umaze kuvuga uti Imana babarira ikicaha ubwirizwa guca ugenera iryo teka iryo banga Imana igaheza reka gukora ku ibyago byose wohura no gutumwa no ubitumwe nuko wamenye ibanga mubirabe neza basi mwava uvuga ngo no wa mugore arasatse na cyane ko hari gihe usanga wihuse kuvuga ushingiye kwijambo umuhanuzi avuze cyangwa ijambo ry'Imana basira mu gitabo cy'itanguro kuri Dina umukobwa wa Yakobo umukobwa wa 10 umukobwa wavutse kuri Leya ubwana umwana w'9 kuri Leya n'umunda kwa Leya no kumukongo ko mabiri kwa Leya n'umwana w'indwi n'umwana w'umunani n'umwana w'umunani inchereke ya Leya 10 vuara ariko bitiriwe Leya n'umwana w'10 na rimwe kuko ari ngo Dina babaca wa 13 nikuvuga rero Dina ngo yagiye kuyobayeba gatoya abisekemu baramugoma bamufata ku nguvu baramusambanya se yakaba byumvise hinda gashitsi abahungu biwe Simeho na Levi ndetse na Yuda baca baragenda barabica bose bacibitse Imana ntiyigeze bahora ni se yakaba yashavuye kubera nyine ubwoko bw'ubwoko bw'umuntu barase kuko ari yarabanki ati ntimuzoshingirane nabo bana ubyumvire ko ari bakobwa batubuza amasexe igikondero umunezero ubutunzi n'iterambere ry'umuryango imvireho mu kubona uri umwana w'umukobwa mugabo Imana avuga ati gire heza gire isugi ya mbere ngaho mu Burundi barusanga nturika ega ngo ari umuntu yatanze kizamini mu Buganda bavuga ati jewe ngomba guteza imbere urusengero pasite warigishije uvize Sunday school je ngomba gutanga amashimwe ngomba nkorera umugisha muri sengero mugabo ngusabye abakobwa singusabye igitikiri no uri mukobwa w'isugi nkorera umugisha kuri ku madolari ya naye pastor ati ndahiriwe karabutukobwa turirimba muri korati ndahiriwe karabutubwina ati ndahiriwe akantu tugeze mu rwego rw'ukuvuza inanga ati ndahiriwe namenye ko nta n'ikizamini cyaba yagaze mu isengero aravuga ati umukobwa ari isugi agiye guhabwa umugisha n'ishengero rihabwa umugisha kubwiwe atse ngaho imbere ndabara yagaga n'umuyapfuye no muri korara murimwo sinaratenza koko we no muri korara murimwo ingo namwe wayibaza ati ngira bikabwira ingo namwe agatubwira duhabwa umugisha genda wewe nukuvuga umuntu wabugufi ni papa ni reka nireko jewe muje n'umubyeyi wanje papa mama basi bafatira ku muryango ni papa ni mama ni serugo inarugo abana n'umuvukanyi akiri kutsiko umvara ko uri kuziko harimo hari mwiturufu ngo mushiki we akiri isugi yakiri wawe ko atari bwa mugabo atamugari bwaronke kubera wowe muhereza mwuka azokwemera ahumanye nukuvuga wo mwitangira wo mwigorera wo siba kugira icumukama ibintu nk'ibyo wo kwiharanguza wo tabagura impuzu ko ari we mukuru mu muryango wiwe nazo kwiyanduza ngo ahumane murumva yaratebye akaba atarafase ikindi cyemezo ibi nibyo byazize abatamara ngo abahereza nguka nibazokwiharangura nibazosanzagura ubwanwa bwabo kandi nibazokwica indasago ku mubiri wabo bazobaberanda b'Imana yabo kandi nibazotyoze izina ry'Imana yabo koko aribo bahereza amashikanwa atokombeye umukate w'Imana yabo bazoba berana nibazokwabira umugore w'umumaraya canke yahumanijwe nibazokwabira umugore yirukanye n'umugabo wiwe kuko umuhereza mwuka ari umweranda w'Imana yiwe murabyumva cyo gituma mudakwiye kuja kubarerembuza akwamaso ariko mwibuka umuhanuzi Hosea Imana yabwiye ati genda gomere genda baruzi turikirimbira
mwabyumvise mu bitandukanye sibyo mu bitandukanye bohereza mwuka mutandukanye ibyo turi byonyene ibituranga ibyo twabaye biragaragaza icyo ushoboye kuba hari ubuzima burimo uti wowe nyene ubwawe burya n'abantu baje kwemera Imana nk'ababikira n'abapatiri n'abafurere ubizi neza ko wamenye ibanga ubizi neza ko wasambanye wabwiriza kuba mu rundi rwego ukaba umurayikanga cyangwa ku ikindi kintu nawe urumva ko baca bagwira gaho nyine mu gusendera ko ye kandi aho nibi gusa Imana mu wisi y'umwuka amaso ya Kristo aratwetse ibyaha byacu byose ni wowe usigaye guhesha agaciro ibanga ryawe tamweranda byamubayeko uramuraba nk'umweranda kuko ari we ahereza umukate Imana yawe azoba mweranda mu maso yawe kuko ndi mweranda jewe Mukama ndabagira beranda murumva ko ari Imana igira abahereza mu gace b'saserodoti iberanda umukobwa avuga kumuhereza mwuka niyihumanya mu kuba umumaraya azoba humanije se wiwe ibimwe ne Siraki yarabyanditse ngo uwo mukobwa azoturirwa mu muriro azoturirwa mu muriro muhereza mwuka mukuru muri bene wabo yasutswe ku mutwe amavuta yisiga iminwe yiwe igahezagirwa kandi akambikwa ibyambagwa byiwe nazokwimosha kandi nazotabagura ibyambagwa byiwe nazokwegera mu ngoro kandi nazotyoza ingoro y'Imana yiwe kuko yeguriwe umukama mu gusigwa amavuta yisiga y'Imana yiwe ni jewe umukama arabira umukobwa akirisugi nazokwabire umupfakazi cyangwa umugore yirukwanywe cyangwa umugore yahumanijwe n'ubumaraya nazokwabire n'umwe muri abo ahubwo arabira umukobwa akirisugi wo mu muryango wiwe bwite gutyo nazoheza ngo ahumanye urubyaro rwiwe mu muryango wiwe kuko nije umukama ndamugira mweranda yavuze umuryango ni Israel kandi Israel isigura imiryango 12 n'igipande cya 13 cyari ko bicasikemo barabacibitsi bose barahwera kubera dina nabyumvise imvikana ko kwabirana kwabo iyo bavuga uwo muryango we bwite bavuga sumunyamahanga sumunatubaha Imana abadashobora kuba bahereza mwuka mwumvirize aho Yezu Kristo yadukoye iwe Yezu wanguye kure Mukama Yezu wanguye kure Mukama Yezu wanguye kure sinzoguheba Bibiliya iravuga ngo Mukama ashikiriza ijambo Musa avuga ati shikiriza ijambo Aroni umubwira uti ntihagire umugabo n'umwe ubagukomokako uko imbyaro zabo zizokurikirana azokwegera ngo ahereze umukati Imana yiwe afise ubumuga ariko uyu munsi ufise ubumuga pe bakubuza kwegera kubera tabari ngako umugabo wese afise ubumuga yabimpumyi mumvirize ubumuga bw'amaso ubucumbagira ubumuga bw'amaguru cyangwa bw'umugongo uyoberanye mu maso ubumuga bw'ibiherehere cyane wikiburirane ubumuga bw'ibifaranga mu maso n'ibere ibintu nyene murabibona ibiburirane umugabo afise ikirenge kivunitse afise ikirenge kivunitse cyane ikiganza kivunitse ufise inyonzi cyane ari igitandara ufise igiharage mu jisho uwamye uruherere cyangwa ibisekera uwo amatengatwa amenetse nazokwegera ngo ahereze murabyumva ubu ninde basozo ntihagire umugabo n'umwe wo mu muryango w'umuhereza mwuka Aroni afise ubumuga azokwegera ngo ahereze umukama amashikano atokombe afise ubumuga nashobora kwegera ngo afise ubumuga nashobora kwegera ngo ahereze umukati Imana yiwe azoshobora kurya ku mukate w'Imana yiwe ku bintu byeranda byose no ku bintu byeranda
ariko naze ashike ku mukingo kandi naze yegere uruhimbi kuko afise ubumuga ndazatyoza ingoro yanje kuko ari jewe umukama ndabitagatifutse nuko musashikiriza ayo majambo Aroni n'abahungu biwe bene Isirayeli bose bagyumvise gatatu ugufungura ku maturo meranda umukama ashikiriza ijambo Musa avuga ati shikiriza ijambo Aroni n'abahungu biwe ko hari ibihe bategerezwa kwirinda kurya ku maturo meranda bene Isirayeli bashikanira kugira ngo nibatyoze izina ryanje ryeranda n'igihugu babwira uti umuntu wese abamukako uko imbyaro zanyu zizokurikirana azokwegera amaturo meranda bene Isirayeli bashikanira umukama kandi ahumanye uwo muntu azocibwa imbere yanje ni jewe umukama umuntu wese akomoka kuri Aroni agwaye imibembe canke amima nazorya ku maturo meranda gushika acyoroho ico kimwe n'ukoze ku kintu cyose cyahumanijwe n'ikiziga uw'imbuto zasesetse mwabyumvise mw'abagabo mugira amapunyeto mwabyumvise bwa buryo bwo kubyara ku rugero planning yuko umugabo yabira umugore agasesa imbuto hanze ntasibe umupfumo cyane muje kubisoma muri bene Levi 22 umurongo wa 4 nka de ubukoze ku kinyogomba cyose kimuhumanya cyangwa ukoze ku muntu ahumanisha ubuhumane bwiwe ubwari bwo bwose umurozi biheko abagenda gusa niko kwimatanya n'amarabasi umuntu wese ashikiwe n'ibyo bintu azoca ahumana gushika ku mugoroba kandi ntazoshobora kurya nazoshobora kurya ku maturo meranda ariko azokuhagira umubiri we mu mazi hanyuma izuba rirenze azokira uwo mwana ayizera abone kurya ku maturo meranda kuko ariyo mfungurwa yiwe ndazarya igikoko cyatumbye cyangwa igikoko cyatandaguwe kuko byo muhumanya nijewe umukama barazozigama imigenzo yanje kugira ngo nibasokwagirwe n'igicumuro kubera iryo ngo bahave bapfa kuko bayihumanije nijewe umukama ndabagira beranda ntihagire uwutaramuhereza mwuka azojya ku maturo meranda uwatse indaro kumuhereza mwuka canke ubucingero ntibazojya ku maturo meranda ariko umuntu umuhereza mwuka yaguze amahera arashobora kubijyako cyo kimwe n'uwavutse muri iyo nzu barashobora kurya ku mfungurwa ye numvise ko umucangero mukwiye kuza mu abana abo mu nzu umukobwa avuka kumuhereza mwuka yabiriwe n'ubutari muhereza mwuka nazojya kubyagerewe ku maturo meranda ariko numvise byabindi byo kurongorwa n'idini abyumvise ko hari idini rishobora gutuma hari ibintu utarekurigwa mu idini ryawe runaka nawe utaramuhereza mwuka atazijyako umuntu yariye urumva utaramuhereza mwuka asanzwe atajya kunya mugabo urumuhereza mwuka n'ubukobwa we ariko ukaba warongowe n'utaramuhereza mwuka zawaho umuntu yariye ku maturo meranda atabizi azovyongera ko icya gatanu hanyuma asubiza umuhereza mwuka ayo maturo meranda ahereza mwuka ntibaze bahumanye amaturo meranda bene Isirayeli bagerurire umukama abahereza mwuka ntibaze bahumanye amaturo meranda bene Isirayeli bagerurira umukama
boba baberetse icyaha gitangirwa imperezwa y'iciru mu kujya ku maturo meranda yabo. Ibi ni byo Fune na Finehasi bazize bahungu ba Eli, kuko ni jewe Mukama ndayagira meranda. Amategeko yerekeye inkuka. Mukama ashikiriza ijambo Musa avuga ati, shikiriza ijambo Aroni n'abahungu biwe na bene Isirayeli bose, ubabwira uti, umuntu wese wo mu muryango wa Isirayeli canke wo mu banyamahanga baba muri Isirayeli azoza guhereza imperezwa yiwe kubera imwe mu ndagano ziwe canke rimwe mu mashikano avuye ku gushaka kwiwe bagahereza imperezwa yiwe kubera imwe mu ndagano ziwe canke rimwe mu mashikano avuye ku gushaka kwiwe itagira gahonzi. Baheriza kintu ku Mukama kugira ngo mushimirwe, muzohereza impfizi itagira gahonzi, impfizi y'inka, y'intama canke y'impene. Nimuze muhereze ico cyose gifise ubumuga, kuko nimwoshimirwe. Umuntu wese niyahereza Umukama imbago y'amahoro kugira ngo arangure indagano cyane rikaba rishikanwa rivuye gushaka ryaba rigoye. Ku bitungwa binini binini canke bito bito kizoba igitungwa kitagira agahonzi kandi kidafise ubumuga, kugira ngo gishimwe igihomye, icyavunitse, icyacitse ukuguru, igifise ibibyimba, icamye uruhere, igifise ibisekera. Ntimuze mubihereze Umukama kandi ntimuze mubigire ishikanwa ritokombeye. Impfizi y'inka canke impfizi y'intama y'ikiburirane canke impfunya urashobora kuyitanga ko ishikanwa rivuye ku gushaka, ariko ritangiwe indagano ntirizoshima. Igifise amatengatwa akamvutse, amenetse, atabaguritse canke acitse, imuze mugihereze Umukama kandi muze mugire ibyo mu gihugu cyayo. Nimuze mwakire ishikanwa na rimwe rivuye muri ibyo bikoko murihawe n'umunyamahanga. Ngo ariko inka, intama canke impene ntihagire na kimwe mwice umunsi umwe n'umwana wacu. Nimwashikanira Umukama imbagwa yo gukenguruka, murabigire ku buryo mushimirwa. Izoribwa kuri uyu munsi nyene, kandi ntihagire ico musigaza gushika mu gitondo. Ni jewe Umukama. Murazigama amategeko yanje kandi muyarangure. Ni jewe Umukama. Nimuze mutyoze izina ryanje ryeranda, kugira mwemeze ubweranda bwanje muri bene Isirayeli. Jewe Umukama ndabagira beranda, nabakuye mu gihugu ca Misiri kugira ngo mbe Imana yanyu. Ni jewe Umukama. Tashimire mwebwe mwese tuzikanya kuri ijambo hazokurika iminsi mikuru y'Umukama. Isabato nk'iyi turiko. Imana nyine amahoro twishimire twese.
itunezereze itunezererwe iturinde kubabara itwagurire imbibi iduteye tubiri